On est membre de la diaspora si on pense à son pays d'origine. Ntushaka kwitwa mu diaspora utiyumvira igihugu cawe, utiyumvira kuzana imigambi yo guteza imbere igihugu cawe. Uko hari abiyumvira ngo diaspora no kuba hanze gusa, oya, utiyumvira igihugu cawe ntuburi muri diaspora, niko vyanditse. Alors donc no munsi rero tugomba kuvugana ivyerekeye kumvikana kugira ngo muje hamwe mushobore kubaka. Niko imeze, murazi yuko abantu bafitanye ingorane, abantu bariko barashwana, abantu baba bariko barateranya imigere n'ibindi, ico gihe ntibishoboka ko bubaka, ntibishoboka yuko bagira umugambi, uko iyo bagize umugambi baca bagomba kuwusambura. Uno munsi rero nivyo tugomba kuvugana, kuko iki ni ikintu twabonye, ni naco gituma nashaka yuko tubanza twavyumva. Jewe maze imyaka 40 ndi muri diaspora. Murumva yuko iyo myaka atari mike narabonye ibitari bike. Hanyuma narabonye yuko igihe mutumvikana nta kintu mushobora kugira. Ndabaha akarorero, nko mu Bubiligi twaramaze imyaka 10 twumvikana, twakoze ibintu vyinshi, mugabo umwanya muto w'imyaka 3 vyose ivyo twarubatse twaciye tubisenyura, kuko twaciye tuja mu vy'amacakubiri. Ivyo rero nivyo rero tugomba kwiga uno munsi kugira ngo turabe ukuntu tworondera, uko twokorera hamwe kugira ngo dufashe kubaka igihugu cacu. Ubwa mbere rero hariho ico no kwita intangamarara. Ikintu ca mbere duteza turaba yuko mu gihugu hari amahoro, mu gihugu bumvikana, hanyuma kugira ngo duce dukorana n'abo hanze. Hanyuma tutabeshanya, abatwara baragerageje uburyo bwose kugira ngo igihugu kigira amahoro, hanyuma abantu bumvikane. Murabona yuko twumvikana, abavepfa abava ruguru, abahutu abatutsi, turumvikana. Ico rero ni ikintu ca mbere gituma twiyumvira imigambi. Mugabo rero tuvuye rero mu gihugu tugaca tuja muri diaspora, niyo turondera uno munsi. Aha rero duca tuva muri kuko muravye neza ibikuru bikuru, turavye neza ibikuru bikuru kugira ngo dushobore kumvikana, ni cohésion sociale. Hagaca habaho la stabilité sociale du pays, et ça donne l'engagement des Burundais qui vivent à l'extérieur. Hanyuma haca kurikira le climat de confiance, d'inclusion, kugira bose babemwo ntihagire uwo bakuramwo, et de paix sociale. Amahoro ni ikintu gihambaye. Hanyuma murazi ivyo bitabaye, à l'inverse alors il y a le climat bien sûr de division interne et de conflits et d'exclusion. Ivyo bica bituma ataho tuja tudashobora gufasha kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Hanyuma renforcer la cohésion nationale à travers le dialogue et la justice, l'équité et la participation de toutes les composantes va alors mobiliser pleinement le potentiel de la diaspora. Ivyo bintu bibaye udusanga duca twiyumvira guteza igihugu imbere, guteza igihugu cacu catwibarutse mu majambere. Yavuze ati nukuri guhera uno munsi no guhera haraheze igihe bavuze yuko la diaspora est un partenaire incontournable.
aha rero nibiro tugo turavuga yuko la diaspora burundaise représente un atout clé pour la contribution au développement de notre pays. Alors, tubanze twumve icarico la cohésion sociale. Sikuvuga ngo nuguteba nukugira twumve neza cohésion sociale. Harimwo iki? Amajambo makuru makuru nayahe kugira ngo habe la cohésion sociale. Nukuvuga hariho d'abord la définition générale de la cohésion sociale qui est la capacité de vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça signifie aussi mettre le tout ensemble malgré vos différences. Les différences sont là, il y a les différences ethniques, il y a les différences politiques, il y a les différences de plusieurs sortes. Et alors, il faut essayer de favoriser la solidarité, l'inclusion et la coopération. Nico kintu dushaka muri diaspora ko tuba turi hamwe. Ndababwiye hariho diaspora mu Bubiligi, ikintu ca mbere twashimikira ko kwari ukuja hamwe tugafashanya mugabo tugaca twiyumvira igihugu. Byari ibintu bitatu: kuja hamwe tukagira ubumwe, hanyuma mu nyuma tugafashanya twebwe nyene mugabo tugaca twiyumvira igihugu cacu. Murazi yuko igihugu cacu naco nyene cagize amakuba mu myaka iheze. Ubu rero hari hageze yuko ivyo bintu tubivamwo tugaheza tukiyumvira kubaka, ahubwo tukaja kure. Noneho ubu turafise vision igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Ubu rero turafise inzira mugo twokwiyumvira igituma duhera kuri cohésion sociale imbere yuko tuja mu bintu byo guteza imbere igihugu. Niko bimeze. Ukaba utuguruye inzu ntuzoze kuvuga yuko hari ibintu uzoza gukora muri iyo nzu, ubanza ukayugurura. Utayuguruye ntaco ukora indani. Naha nyene mubanza mukumvikana mugakorera hamwe kugira ngo mugire ikintu kiboneka co muri association. Aha tuvuga tuti la diaspora burundaise, donc organisée au sein d'une association. Hariho ibintu rero bitatu. Hariho igihe twoba tugize uwo mwumvikano, ibintu bitatu bica biza. Duca turungika amafaranga bitagoranye, dushobora kwegeranya uburyo bitagoranye, dushobora guca tugira imigambi twese turi hamwe, kandi tugaca twumvikana n'abadutwara, kumvikana ro diaspora ikumvikana na ro gouvernement. Mugabo rero ico tuvuga tujuruse win-win kugira ngo la diaspora nawe nyene yumve ko yigenga, hanyuma igafashana na gouvernement, kuko nawe nyene na gouvernement nayo nikunda kugira imigambi kandi niyo yakira nabo ba diaspora. Iyo bumvikanye rero nivyo vyiza, nivyo bica bituma n'abantu baza mu gihugu kuzana imigambi yabo. Ibintu rero bikuru bikora comment renforcer la cohésion sociale. Mbega twoyikomeza gute? Ubwo bumwe twobukomeza gute kugira ngo mu nyuma dushobore kugira imigambi irama, imigambi y'igihugu cacu. Aha rero hariho ibintu bitatu: no kugira dialogue intercommunautaire, tukagerageza kurondera ukuntu tuja hamwe mugabo tubanje kubaza bose tukabumviriza. D'où l'inclusivité, kuko kenshi hari naho usanga ibuze. Hanyuma tugaca tugerageza kumenya ivyabaye mu gihugu cacu, tukabifata nka nkama,
mugabo bikatubera icigwa. Hanyuma ivyerekeye ivyo vyo gukorera hamwe twarabibonye mu bihugu bitari bike kugira ngo dushobore gutera imbere. Si twebwe rero tuzoba tuje twiyadukije ngo tubaye abambere, hariho abandi babikoze kandi bageze kure. Kuko nka je nagiye muri Senegal narabibonye, hanyuma narigeze kugira ivyigwa bitari bike muri ibi tukora, mfashe Ubushinwa bwabaye bwa mbere muri diaspora, nibwo butanga karorero ka diaspora. Ariho nafashe Ubushinwa, turafise igituma. Hanyuma Israel nawe murabizi ivyo yakoze ni vyinshi cyane, nagahugu gatoyi n'abantu ni bakeyi, mugabo n'abantu baroye hamwe, ubu barakoze ibintu biteye ubwoba kubera bumvikana, kubera bari hamwe. Hanyuma n'igihugu ca Mali birazwi naho nyene nukuri nibo basa n'abambere muri Afrika kuzana amahera menshi avuye hanze, kandi bobo noca amenyesha na directrice wa diaspora yuko bobo barafise bamaze gushika kure, baramaze gushiraho inzego, ni naco gituma bakontorora bitabagoye amafaranga bazana mu gihugu cabo. Nico gituma bagira imigambi myinshi vyoroshe. Abo bantu bashitse kure, none twe ntitwobigana kubera iki? Hanyuma tureye mu Burundi naho duca twiyumvira tuti mbega vyifashe gute? Turumvikana ivyo bintu turamaze kubitangura, imigambi turamaze kuyikora. Perezida wa diaspora sinzaharoye mugabo aribuka neza ko yagiye muri Kenya, byagenze neza cyane, twarabikurikiranye. Avuyeyo ntiyatevye yaciye agenda muri Tanzania, naho nyene byagenze neza cyane, araca Mozambique, hanyuma mu nyuma araja muri Afrique du Sud no muri Australia. Mugabo rero muri Kenya byagenze neza, muri Tanzania nuko, no muri Mozambique. Mugabo mumenye sije ndabivuze ubwa mbere, mwumvise no mu bindi biganiro bavuze ko hari ingorane muri Afrique du Sud no muri Mozambique. Mugabo ntizihagaze ukumvikana gusa na représentation donc diplomatique z'igihugu cacu, mugabo hariho n'ingorane z'abari muri diaspora bonyene muri Afrique du Sud no muri Australia. Aho rero dushaka yuko ibintu vyogenda neza, bagakurikirana amarekomandasiyo duhava dutanga, ibintu bikagenda neza, tugahamvya abo Bakenya, tugahamvya muri Tanzania n'ahandi biriko biragenda neza. Nuko sinavuze zose, tujya tuburungu nashize ko hajya turantabara igihe baba bavuze bati tiwashizemwo iwacu. Aho rero jewe rero ndi mu Bubiligi hahize imyaka 40, donc rero intuzeye muri ubwo buryo hariho ingorane mu Bubiligi. Twaramaze imyaka 10 dusize cyo bita la Diaspora burundaise de Belgique, la DBB. Nari mu bayitanguye kandi naratwaye kabiri kose ndaheza manda, urumva imyaka 12. Mugabo rero byaciye bihindukira mu myaka 3, byose byacirwa mu mazi. Tuja twinjiraho muri ya macakubiri y'ubwoko, bica biratuma ibintu bigenda nabi, kandi imbere yaho ni naco gituma nagomba kubereka ifoto. Iyo foto mubona harya twari twaje en 2014, abahuta abatutsi twumvikana, hanyuma twaragize ibintu byinshi. None nuko Rojani ntamubona ngaha, nawe nyene twari kumwe hajya kijya gihe. Hanyuma ibintu mugabo murumva ko bihindutse mu myaka 3.
twemvira yuko bizohava bikunda. Murabona yuko uko imyaka yagenda niko ibintu vyaguma bimera neza, cane cane aho hantu bumvikana. Murabona yuko nk'ubu mwaje muri benshi nukuri biraryoshe, naho handi murabona 2021 ukuntu bariko baragwira, ubu hoho ntivyoroshe gufata ifoto ya mwesi, mugabo ni ibintu vyiza. Murabona yuko n'umukuru w'igihugu cane cane ariko aradushigikira, ivyo rero bikatunezereza, biranafasha no muri iyo cohesion sociale. Hanyuma harabaye ibintu vyinshi vyaciye bikorwa kubera abantu bumvikana. Murabona nk'ibitaro vyashoboye gukorwa, nk'ibitabo vyashoboye gutangwa. Hanyuma n'umukuru wacu wa diaspora murabona ibintu ariko ariyumvira, simvuze ivyo amaze gukora harya ndabiretse, mugabo ivyo yiyumvira murabona ko ari vyinshi kandi turamushigikiye. Mugabo rero aho hantu hari ingorane zo kumvikana kugira ngo dushobore kuja mu migambi yo guterera mu majambere y'igihugu cacu, twobigenza gute? Mugabe icambere twoteza kuraba nizo ngorane zarizo, kugira ngo rero ntiduhave dutumutwe muri ivyo vyose twiyumvira ngena bimeze. Murabona ngaho umuntu bava amene ku mutwe, dusha tugerageza kuvyorosha, tubirabe turabe ico tubuze, turabe ico dufise, hanyuma twiyumvira amasosiyete, mu nyuma naho dutange amarekomandasiyo. Aha rero ivyo ari byo vyose ngaha umuntu aravye hariho ibitari bike, harimo faiblesse, hakabaho opportunité, hakabaho amadefi, hakabaho amasolution n'ibindi. Ntawoca ngaha ngo abidondagure ngo abiheze, mugabo ubuzobashaka turashaka kumurungikira kugira bibone. Mugabo rimwe no kutamenya neza ibiri mu gihugu cacu, kuko hariho abantu bari hanze bamaze imyaka myinshi mugabo batazi ivyo ari vyo. Hariho wambwiye ati mbega muriko muragira ibiki? Ati muri bangahe? Navuze nti duharugwa, we yumva ko turi batanu kandi ari abantu nyene bamaze guhindukiza kumbure baba ariko barondera ibiti, mugabo ahasi ho turi murabona ko turi benshi. Nico gituma rimwe twogerageza kumenya ibiri mu gihugu. Hanyuma hariho ama opportunité kameme tubona nk'ivyo bintu vya transfer de fonds, murabona ko biko biragenda neza. Hariho nibindi mobilisation de talent. Hanyuma hariho n'amadefi twogerageza kumenya, kuko tuzi neza ko hariho ingorane z'amacakubiri ari mu bantu bari hanze. Tugaca tugerageza rero kurondera n'amasolution. Ya mbere koba kumvikana tukaganira, ni naco gituma naca nsaba uri karamfasha umushinga ntahe Rufyiri Gabriel ko nawe nyene, kuko murabona hariho n'ivyo bindi umuntu arashobora kubandanya araba, ni vyinshi cane vyerekeye ivyo, kugira ngo nawe agerageze aduhe témoignage zaho yaroye. Ndamuha akanya gatoyi minota 5 kugira ngo atubwire ahantu yagiye. N'ahandi amarekomandasiyo ariho pour le gouvernement duca tuyasoma. Organisation de la diaspora burundaise naho nyene dutegerezwa kuraba ukuntu bariko bariyunga. Hariho n'andi ma association yandi ashobora kudufasha. Hariho n'aba acteurs économiques mwabonye abo muri BRB ko bari ngaha. Hariho n'abandi bavagira ama expose mu nyuma, bavagira panel. Hanyuma n'aba banyamakuru nabo nyene turakeneye yuko bagerageza kudufasha. Hanyuma kugira ngo ivyo bintu bishoboke, natwe duteza gushiramo inguvu. Mwarabonye yuko twagize Burundi Day, ni ikintu kirekire mugo twarondera iki comme titre ari la cohésion sociale comme préalable. Nivyo twashimikiye ko mu nyuma
hariho rero presentation diplomatique zadufashije cyane aho zitaradufasha naho nyine tuko turagerageza kuraba badufashe nko mu Bubiligi baragerageza ivyo bashoboye mugabo nuko ni nk'umuntu yovuga ati uroye ku ntuzeye ku ruhome ukazusanga ntushaka kurengana n'ahandi bo bagerageza nuko murazi mu Bubiligi hari abantuze benshi kandi niho hatoroshe naco gituma tuzosaba yuko perezida wa diaspora azoza kudufasha. Hanyuma hariho ni somene de la diaspora murabona ko tugira ibitari bike naho nyene tuko turarondera ivya cohesion sociale murabibona yuko tugerageza kubivuga kugira guti ivyo bintu nukuri biradufasha. Professeur Bakunda numuhinga kandi mwumvise ko ibintu vya diaspora abizi neza cyane kuko yarayitwaye igihe hari cyatababwiye yarabaye n'icegera cy'utwara diaspora muri Europe yose imyaka myinshi. Rero icababwiye twarabonye yuko mwarabonye ko murazi ko mu civugo ca diaspora hariho diaspora dasinzira kandi yunze ubumwe rero nibwo butuma ibintu bigenda neza. Rero muyo ntumbero nivyo twarahanye kore na president wa diaspora araja mu bihugu mwe nanja mu bindi naragiye muri Etats-Unis muri Indiana ndagenda muri Canada Ottawa na Montreal ndagenda mu Bubiligi ndagenda muri Sweden mw'ivyo bihugu vyose kwari kugira ngo duhure n'abarundi kandi muri ministeri twarabaye amaraporo barafise amaraporo yavyo ibirimwo. Hari ingorane nyamukuru twasanze iriyo ni ingorane y'amacakubiri nko muri Canada abari mvuye muri Canada ngaha barabizi hari ingoma z'abahutu n'ingoma z'abatutsi murumva ko ivyo bintu arakamara amazi arakamuna kandi rero ikitangaje usanga abo bantu bumva ko umengo nibisanzwe kuma ingurube yibera mu vyondo ukumva ko umengo ni ibintu biri normal. Ivyo bintu c'est un frais de développement ni frais ikomeye ibuzi igihugu idashobora gutera imbere na gato. Rero ubabwiye ikibabaje nkuko babivuga nuko usanga hariho mu bihugu bimwe bimwe ntaniza kuvuga meme les ambassadeurs abaserukira usanga umengo babibona ko umengo ni normal. Naho bisha bibera ingorane ico usanga umengo ni normal. Rero tutarabona ko ico kintu ari kibazo kica kiba ingorane. Rero kugira ngo si mpave ntwara umwanya muremure yababwiye ivyo mu Bubiligi professeur turiko turagira Burundi Day baratugwanije mu mwaka uheze ku buryo baranditse nkeka mu bihugu nka vyose bandika bagwanya ko ivyo bintu bitoba. Rero mwe muri ngaha ico twibaza twabonye nk'icigwa nuko hariho abantu kamwe bamaze gukira ivyo haba muri Canada haba no mu Bubiligi haba no muri Etats n'ahandi hari abantu ivyo bintu batari muri vyo mugari abo bantu bivyo bintu bitari vyiza bafise induru nyinshi. Ni vyiza rero ko abo bantu nabo bafise iyo badagira bafise iyo esprit de cohesion nabo bogira induru nyinshi yerekana ko bakeneye kuja hamwe. Njiwe nico nagoma ndabahamagarira bagire baduge abantu b'abanyakibi ntibe bari bo baduga hejuru nukuri ndabibasavye. Rero sinifuza kuja muri birebire bagira ibibazo barabibaza mugabo dushaka ko abo bantu bumva ko bagomba kuba muri cohesion do muri ico kintu c'ubumwe gituma dushobora guteza imbere igihugu cacu baje hejuru baduge kuko hari igihugu kimwe nagiyemo turi kumwe kuko izo namaze twagira pour votre information twazigira n'abaserukira uburundi twaba turi kumwe mugabo hari kibazo cibeze kubazwa ahantu bavuga bati none kubera iki mutaza kutugirisha inama baca bavuga bati tubahamagaye ntibitaba niyo nyinshi twaronse. Umuntu rero abaserukira igihugu adashobora kugira de strategy so tuma ashobora guhuza abantu ngwiza uyo muntu abari mu kibanza ciwe je ndiko namwishuye muri Canada ni mushasha ariko twarahanye strategy ukungene abantu boza kandi byarakunze. Rero nubu nibaza yuko babaserukira uburundi mu makungu baba n'aba diaspora abo bantu mumva ko bagomba kuja hamwe nibaje hamwe baronderane
jewe ndazi ko abo bantu bagendera kuri ico kintu c'amacakubiri, kuko amacakubiri y'imigambwe y'amoko y'ibiki do usanga bigoye. Rero mu ncamake ibibazo mufise murabaza cyane cyane mutange des solutions vyofasha cyane. Murakoze.